mani byo bibambazi bomora mana rubamba haleluya bomora mani byo bibambazi bomora mani byo bibambazi haleluya mani byo abo n'abanyororo 159 bahora bapfungiwe mw'ibohero rya Bubanza aho bari bahejeje gutezurirwa kuri uyu wa 21 Ntwarante umwaka w'2024. Imbere y'isomwa ry'amazina y'abapfungwa batezuriwe, umushikirizamanza kizigenza wa Republika Leonard Manirakiza yashikirije ko gutezurira abo bapfungwa ari gushira mu ngiro intumbero y'umukuru w'igihugu, aho asaba ko abapfunzwe bagirizwa ivyaha bidahambaye ko botezurirwa kugira ibitigiri by'abari mu mabohero bigabanuke. Twisunze intumbero y'icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, twarashize mu ngiro ijambo ryashikije abarundi kwa 31 z'ukwicumi mwaka wa 2023, shikije yuko abantu bafunzwe ivyaha byabo atari mu bihambaye bimwe byerekeye guhungabanya umutekano, sesa amaraso, gufata ku nguvu abakenyezi, abakobwa mbere n'abagabo cyangwa abahungu. Rero abo yaravuze yuko bashobora gutezurirwa hanyuma duca ukivi kigomba turagikora, ariko twaragitanguye twahereye rero mu Rutana barekuwe. Rero no munsi naho twaje hano ntara Bubanza kuri kizo ya Bubanza kugira ngo dushire gushira mu ngiro uwo mugambi w'igihugu kugira ngo amabohero ibitigiri by'afunga mu mabohero bishobore kugabanuka. Kurundi ruhande umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona asaba abo batezuriwe kwitegurira kuriha ivyo bononye, akanagira ko amenyesha aberekewe n'izo ngingo zo gutezurirwa. Kubijanye n'ibyo kurekura abanyororo vy'agateganyo ni ibintu biteganijwe n'amategeko y'igihugu. Bwa mbere na mbere mu gihe batararangiza umunyororo baciriwe, mu gihe bakwije icakane c'umunyororo baciriwe n'amasentare, abahanishijwe igihano cyo gufungwa barekurwa ivy'agateganyo babanje kuriha ivyononekaye kubera ico caha bahaniwe canke basubije ibintu byavuye mu caha cakozwe. Tuvyumve neza, ntihace haba abantu bagirizwa ivyaha bikomakomeye, abicanyi, abahungabanya umutekano w'igihugu, abo ntibarabwa n'ibi bikorwa byo kugabanya abafungwa mu mabohero. Reka nyene n'abamaze kugaragaza ko bafise umutima wo gufata ku ngufu abigeme n'abakenyezi, mbere ubu baravuga yuko n'abagabo bashobora gufatwa ku ngufu. Rero abo bagirizwa iryo bara nabo nyene ntibari muri kino gikorwa turiko turakora. Umushikiranganji ajejwe ubutungane arasaba kandi abajejwe gutohoza imanza kwamana ntaryo bafize kumuzirikanye ko umuntu apfungwa gusa mu gihe atakindi cokorwa kugira ngo umutekano w'igihugu canke umutekano w'umuntu vyubahirizwe. Igikorwa cyo gufunga umuntu, kwinjiza umuntu ibohero, vyoba mu gihe bigaragara koko atakindi cokorwa kugira ngo ubwa mbere umutekano w'igihugu wubahirizwe, ubwa kabiri n'umutekano w'uwo muntu wubahirizwe. Aha no kuvuga no kwirinda ya nyifato yamaze kugaragara aho mu Barundi bamwe bamwe hagize ico bapfa n'uwundi aca yikora ku mushikirizamanza canke ku nyamiramabi akamubwira ati mumfungire ndamwereke ko tutangana. Nayo abo batezuriwe bakaba basabwa gushikira ku kivi bagakora ibikorwa vyo kwiteza imbere mu gukorera mu makoperative no mu kwirinda ibikorwa bibi byo basubiza mu mabohero. Mu gihe ibohero rya Bubanza ryari ryateguriwe kwakira abanyororo 200, iryo bohero rikaba ryahora ripfungiwemwo
abanyororo 454